Yesu ashimwe shengero. Ndabavumbiriye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Nashaka sabe Goreti adusomere twakirane muri iri jambo riri muri Zaburi ya 25. Duhereye ku murongo wa 4 aba ari byo twakiranamo bene data. Mirongo 25 guhera ku murongo wa 4. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tugeze ku murongo wa 6. Umutwe w'amajambo urapfaho Zaburi ya Dawidi. Ku murongo wa 4. Uhoraho nyereka inzira zawe. Uhoraho nyereka inzira zawe. Nyigisha amarango yawe. Haleluya. Amen. Kiro muri kumwe utisaba Uhoraho akumenyeshe inzira ziwe. Haleluya. Bene data, iyo umaze kumenya inzira Uhoraho yifuza, ukigishwa inzira Uhoraho arondera kubamo, uba wahejeje kubigenderamo. Haleluya. Iyo umenya inzira Uhoraho agushaka ko ugenderamo ntukivanga. Haleluya. Inzira Uhoraho arondera ko tugenderamo ni ya nzira twigishwa na Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Uhoraho nyereka inzira yawe wongere uyinyigishe. Haleluya. Yesu Kristo yatubariye ko ari we nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Haleluya. Iyo tumenye inzira ya Yesu Kristo tuba tumenye ukuri, kuko ukuri nawe ni Yesu Kristo nyene, kandi akaba ari we bugingo. Haleluya. Haleluya. Tubandanye. Ndongorere ukuri kwawe unyigishe, kuko ari wewe Mana y'abashishakanje, ni wewe nihirwa n'iteze. Haleluya. Uhoraho amaze kukwereka inzira ziwe, akaheza akakurongora mu nzira ziwe, nta kindi kiba gisigaye wemeye kubigenderamo, ukemera ko akurongora. Izo nzira za Yesu Kristo uzigendeyemo, nta nkeka ntiwirirwa uraja mu bitagira akamaro. Iyo umenya inzira Yesu Kristo yadusigaranye, ukamenya kutegerezwa kubaha aya mabwirizwa twigishwa, ukongera ukamusaba yuko yo kurongorera muri izo nzira, nta nkeka uba witeze ubugingo budashira. Nta nkeka kandi ntusubira kugenda uranduzanya n'abantu. Nawe kwanduza mwene data, uba ufise asirase muri wewe, kuko uba uzi kurongowe n'uwo uri kurarondera, uwo wirirwa witeze, uwo nirirwa niteze. Haleluya. Haleluya. Uwo twirirwa twiteze igihe akwigishije inzira ziwe, ukongera akazikurongoreramo, nta nkeka ubugingo budashira. Haleluya. Haleluya. Ngo ni wewe nirirwa niteze. Ndongorera rero mu nzira zawe, uzinyereke, uzindongoremo, ndazigenderemo, kuko ntawe niteze atari wewe. Mwene data, ndakwifuriza, naje nifuriza
nifuriza jewe nyene ko nokwama ngendera muri iyo nzira ya Yesu. Nawe ndabikwifurije. Amen. Ndabikwifurije kuko niyo twagendera mu nzira Yesu Kristu aturonderako naco tuzoba twiba. Hari ibitutsitaza bene data tugatsitwazwa n'aka na kariya kuko inzira y'Uhoraho tutariko turemera kuyigumamo. Sinzi tugenderamo, sinzi gutsitaza, ariko banza wibaza mbega ndi mu nzira Uhoraho andonderamo uno munsi. Wibaze naje nibaze kw'iyo nzira ndi muri ugasanga utari muri yo mwene data. Iyo nzira ntituyibaze ntituyifuze turi ngaha mu rusengero gusa, ariko twirinde icyo cyose kiduteranya n'Uhoraho. Twirinde icyo cyose kiduteranya na Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Uhoraho we, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byahozeho uhereye kera hose. Urakoze cyane, wicare mukozi w'Imana. Uhoraho we, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byamyeho uhereye kera hose. Imbabazi z'Uhoraho zamyeho uhereye kera kuko niwe yatugiriye imbabazi mu kuduha umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya. Imbabazi z'Uhoraho zahereye ryari? Imbabazi z'Uhoraho zahereye muri Edeni, hahandi Adamu yarahejeje gukora icyaha, bo na Eva bakaca bibona bari gusa. Hanyuma Uhoraho akica igikoko kugira ngo abambike urushako. Haleluya. Kijya gihe nashakaga bibutse bene data ko cyari igitutu, kijya gikoko cishwe cyari igitutu cya Yesu Kristo. Haleluya. Cyari igitutu cy'isezerano rishasha y'amaraso agiye kuzoseseka mu isezerano risha. Haleluya. Uhoraho rero yatugiriye imbabazi kuva kera ngo kuko umurongo uratubarira ngo Uhoraho we, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe kuko byamyeho uhereye kera hose. Haleluya. Uhoraho atugirire imbabazi bene data. Uhoraho atugirire imbabazi ku byo tuzi canke twakoze tuzi canke twakoze tutazi, twoba twibuka canke tutibuka. Uhoraho atugirire imbabazi abandanya turogora mu nzira ziwe. Haleluya. Ndagiriye rero bene data ishengero ryose, ndagiriye